Dubai yatangiye kuba develope muri ane 70 75. Ico gihe twari kuri level imwe n'u Burundi, mbere havuga ko twari turi imbere yabo. Nibi wabo vyarashobotse, niba hari ibindi bihugu twofatira ko akaroro vyakunze nka za Singapore n'ahandi, ni wacu birashoboka. Turi mu gihugu gifise imbona kazoza, kigo kirubakwa ku mpande zose, ngira aho waciye urabona ama estate, turabona ku mpande zose ko Barundi bariko baragerageza guhindura ishusho no kuja ku kivi. Beka Burundi burashobora kuba Dubai. Nkuno kumenyesha ko hari umurundi akora muri iyi systeme ya telefone du ni nka Onamob canke Lumitel. Nukuvuga niwe yaje kwestara 5G umurundi muri UI. Ivyo yarabikoze mu bihugu vy'Abarabu za Qatar, Kuwait, Bahrain na Iraq. Turafise n'umurundi atwara Uganda Air country manager. Uwo mwanya twatakaje cagiye twari mu bibazo, cagiye twari mu ntambara, turekipere mu kwiruka. Kuko deja ivyo bihugu bindi nka Dubai umunsi biriko bikora 24/24. Twe dushaka kuba nkabo duciye dukora igice cy'umunsi, urumva naho tuzoshikaho bageze uyu munsi bazo bageze ahandi kure. Ubu harugwaruka rumwe rwirirwa rurahendwa rubwirwa n'abayitwa ko bari bamwe bakababwira bati ingo muri Dubai na kuronka yakazi banza burarungika amadolari 5,000 uzoshika usanga nagutegure vyose. Umugwaruka gwashika ugasanga umwe bakurana ari hariye yararubeshe, ugasanga ariko barazunguruka. Dufise uburero bwinshi vuba zobona n'ibiganiro. Mbega ayo makuru mu yaronka mwebwe usazwe murongo ya diaspora, iyo bishitse nimba muhora yaronka muca mukora iki? Hari n'ushika hariya ntakore, hari ibintu vyinshi vyo kuryoha, ugasanga ari muri ambiance cyane gose irengeye uburyo afise akamari mu bibazo by'amafaranga. Nuko hakabona abandi rero benshi baza atamuga numwe bafise, nuko rero boza baritegura kanza karonka amakuru akwiye. Dusigaye dufise abarundi baje Dubai kugira bakore ikintu cyo guhakinga gusa. Bibe bakoresha uburyo bwa internet. Babarundi mu miseze ngira mwarabonye ko harabafashwe. Mbega ajya makuru mwarayamenye. Mwebwe nk'abari muri diaspora mukora iki kugira ngo mwere izo nzira mbi zituma mwe batukisha igihugu cacu, canke inzira zituma ishusho y'igihugu imera nabi? Ivyo bintu umuntu bimurinde kare imbere ko aja kubikora. Badandaza namwe mahinguriro mwifuza kurangurira mu Bushinwa, Dubai eka n'ahandi, Simo Training Firms yaje gukemura ikibazo cyanyu. Uretse kwidandazwa vyanyu bishika ku mwanya, Simo Training Firms irafasha umudandazo mu kumwereka ibidandazo kanaka yifuza ndetse no kubipakira, ugakora igikorwa cyakuzanyu nezerewe atangorane cyangwa ikibazo na kimugize. Muri Simo Trading Firms turafasha abadandaza baja kurangura mu Bushinwa n'abashaka kubitumira mu Burundi. Mwifuza kumenya byinshi kuri Simo Trading Firm, tusange ku biro vyacu biri kuri Boulevard Doriplona mu nyubako ya Global Business 13 Bekans. Canke muduhamagare kuri 66 539 768. Canke mutwakure kuri guteranya 86 152 ubusa 4 61 48 31. Canke naho usubire mutwakure kuri guteranya 86 131 57 91 ubusa 9 46. Muri Simo Trading Firms muradutuma tukagamburuka. Hello boys and girls, inizira kumeze neza kwa kundi ahandi dabakori juste Gaël Kelvin from RSI Kebla Machoni Black bien de camera mwitu musaza turi mu kibanza ciza turi muri Den Garden Resort kwa kundi ahandi ariko vyongeye ndagura ko tufise umutumire murabona ngaho tuza kuyaga ibintu bikomeye cyane sundi bamwita Gahire Edi Kevin umwe mu barundi basanzwe baba muri diaspora ya Dubai. Mbega umuntu vyogenda gute kugira ngo ashobore kuja i Dubai? Mbega yagiye nk'umurundi vyogenda gute kugira ngo arayisise ashobore kuronka ryaterambere yavuye imuhira yifuza? Ariko vyongeye zimwe mu ntambamyi abarundi baba i Dubai basanzwe bacamwo nk'usanzwe arongoye iyo diaspora bagerageza gukemura ivyo bibazo gute? Ndabura ko vyabazikomera, ndabura ko umutumire wacu rari hajya ndakuramusa nyakubahwa. Yambu cyane nyakubahwa Juste Gaël, nawe uri nyakubahwa. Uyu urumva iyo ndi kumwe nawe umusiga amavuta ya nyakubahwa nyene. Nizera kumeze neza. Yego cyane tumeze neza. Muraberewe cyane. Murakoze. Nta musi numwe duhura utambaye amafilme. Yego. Kweri gukunda amafilme. Ahantu tuba harashushe cyane.
amafumero ari mu bintu biproteje amaso rero iyo umaze kubimenya niho wamaze kumenyera kwambara inkofero akenshi mba nambaye n'inkofero ego ni umwe mu Barundi mbere bitiranya ko ari no muri Nigeria kura wambaye ibibubu vy'aba Nigeria sigira ngo ni kubera ndi munini biranyegeza n'umubiri ubishizemo muga n'inyambaro y'ikinyafrika abanijera n'abanyafrika turabana hariya yego ikibazo ca mbere ku batamuzi Eddy Kevin Gahire Eddy Kevin Gahire ninde Kevin Gahire ni Murundi sanzwe navukiye ngahe Bujumbura yego ariko nkiri umwana ubwo nyene abavyeyi banje baba fonctionnaire twagiye turi mu kanabaye mu ntara nyinshi twabaye Gitega Kirasazi Mwanzari twabaye mu Cankuzo mu Kayanza abavyeyi banje umwe asanzwe avuka mu Kayanza undi avuka Ingozi yego twabimuyinga urumva rero Kevin kamubonaho nkabamba muri Emirate Arabi mu gisagara ca Dubai yego abantu umuntu yagiye kwisumwamwo tukiri ngaho nyene ubutu bwawe bwari bumeze gute nk'ubwo abandi bana bose b'Abarundi harimo ibihe vyiza n'ibihe bibi byoroha n'ibigorana kwimuka cyane abavyeyi baronka amamitation ntaco vyahindura ku nyifato n'imigenzo bivanye naho bucitse mama wanje yaramwigisha bigisha ba kera barakara kuvuga kijanye n'indero cyari karakubita inkona abana mu ishure hari ishure yanyigishije muri mu wa gatatu ndavyibuka ariko abandi bakubise inkoni zibiri ja canke bita double canke zitatu ja canke bita standard kugira ntange kwa karorero wavyakira gute bo ntivyanyohera ico gihe ubwo ubu ndiko ndakura atanakihari ndabona yuko aribwo burere ari karama kuko abandi bigisha banyigisha ico gihe barankunda cane nakunda kubaza ibibazo umwigisha yabona ukiriza ico utategereye ukamubaza ukamusiguza aca gukunda wasanga yatanguye kumenya n'izina ryawe imbere y'amazina y'abandi bana aho bari umwigisha mushasha canke bimukiye mu ishure rishasha umva rero nabona umenga abandi barankunda ahubwo mama nibanya twari bankunda cane Eddy Kevin wisanze gute muri Emirate Arabi nagiye ngiye kurondera ubuzima nk'abandi barundi bose warubuze akazi ngaha canke naho oya wanashaka je nagiye nafise n'akazi keza nakora mu ONG nagiye nakoze muri Nations Unies contrat yahera muri BNIB hanyuma nkora no muri CICR nje kubayo nagiye ndemisioni muri CICR ndabasezera neza mu fasoni ndademission kubera iki gushima kudemisiona mu gihe abandi bavuga bati iyo umuntu atanguye kuronka aba ONG ni inzira nziza kugira ngo ashobore kuduga ku rwego rw'isi usange aba expert we navyo washaka bo narabishaka kumbe nano menga niho biri mu vyonshikana kunzira nifuza gushikako mu buryo bwihuse nibiharuro mu buzima ni karkire hari gihe wihenda bigatoka nabi hari gihe kubita igiharuro neza bigakunda ariko hakabamo n'umugisha n'ukuboko kw'Imana mbona ndakuraba mu rumenga warabitoye sinzi sinibaza ko ari cyane mugabo sinidoga ndi mu bandi turacari ngaho nuko ufashe ingingo wari ugiye gutembera bisanzwe byari bimeze gute narigeze kuja ngiye gutembera ico gihe hari muri 2006 agenda ngiye gutembera ngiye kugura akamodoka gutemberamo ariko mbere nasanzwe icyumviro cyo kuba ko nafise abagenzi babayo bajayo nasanzwe nja mu bihugu vyo mu karere naragenda muri Dar es Salaam Tanzania nkagenda Kampala nkagenda muri Kenya arifuza kuja kure narifuza kurira indege mbona ingene bimeze naho uramerekeza abantu kuri aeroport nkabona umuntu agiye kuri indege kera twarura tukahataza ibibazo vya security twarura tukahagara hajya hejuru azona umuntu yuriye indege ariko arapepera abantu abasezera gacha umva kantu ku mutima bashiniragiye hari yagiye mu abijya bica bagiye mu ijuru hejuru yabijya bicu hari iki ako kantu rero karagumamwo kero navyashobotse ko ndonko ubushobozi nanjye ngiye kura akavuatiri ko kugenderamo bwabo ntibwari ubushobozi bunini urumva ari gushobora no kugatuma umuntu ariko ndaprofita ndavuga nti kangende ndahabone mbone ko hameze mbone n'abagenzi bariyo ndagenda sanga bimeze neza mbona bamerewe neza binja mu mutwe ndagaruka ndakora umwaka wose nitegura kuja kubayo
ko murabona nagiye niteguye mfise amakuru akwiye burya ikintu gihambaye n'amakuru nta vyinshi vyangoye ngiyeyo. nuko umuryango waratahuye uwo mugambi wawe vyaroroje kuvyumvisha umuryango Ni uhitamwo iyo umaze guhitamwo abandi babasigurira bakavyumva surtout kurumva ico gihe nije nagomba nije nironderamwo ibisubizo inyishu z'ibibazo jewe mba mfise jamamo niyo ndiko ndaje niyo nshaka gushika abasigaye urabasigurira haba gutahura ubwo nyene n'abandi bagutahura mu nyuma iyo ubona uriko urakora ikintu wumva uri sire naco uri juste muri wewe akenshi buryo uvugana na conscience yiwawe bigusaba kuba uri juste bishobotse ucuba juste Gael nta kibazo kabisa nuko nyene uriko uratubwira turi mu gihe abarundi benshi bariko baraza ariko imbere ko dushika ku cy'abarundi benshi mwe mugishika Dubai yari imeze gute bo cyari igihugu kiri muri construction n'ubu baracyariko bariyubaka igihugu kidaheza kubaka umunsi urashobora guca ngaha ibarabara ritumbereye hano ejo ugasanga ibarabara iraba hariya barikatishije mu munsi umwe gusa cyangwa mu minsi ibiri mu minsi ibiri yego ugasanga ibarabara bagimuye ivyo birabaho cyane gose ugasanga nk'ibarabara waca ngaha rifise nk'inzira 8 ugaca usanga inzira 5 bazugaye muriko muraca muri 3 iririnde bariko bararyubaka ukundi mugaca mumara iminsi muca mwazirya 3 hama bakazohugura hahandi usanga hari ikiraro gica hejuru canke muca munsi muri tunnel. Wow. Umva rero cama bariko barubaka ibintu bigezweho vyatira abantu cyane nko mu bijanye n'ingenzi. Ico gihe rero twahaba twajayo bariko barubaka n'inzu ya mbere ndende kw'isi bari muri chantier na moro nini cyane ikomeye yitwa Dubai Mall. Byari biri muri chantier bariko barabihera heza. Nivyo twabonye hama n'abantu baragenda ari benshi aja kurangura utuntu duto abaja kurangura ibintu bazana mu shakoshi. Ico gihe n'abantu barapakira no mu mudugu uranguye ibintu ubwato ntibwari bwabibuze ugasanga urashobora kugenda ugiye kugura akamodoka ugacupakiramo ibintu bikakungura. Nibaza ko ari muri ico kero twajayo. Abarundi kwiintegra ari umurundi vyari vyoroshe ko nzi ko hajya ari nka Carrefour ari amasanganzira ahuriramwo abantu bavuye mu mihingo itandukanye. Justement akantu mbere karakunda no kugorana n'ubu kubera abarundi turakunda kwigungira ahantu turi twebwe nyene. Umwanya umwe si bibi ko abantu bari hamwe mugabo no kutiintegra mu bandi bantu mu zindi communauté umenye imico yabo umenye ingene babaye umenye indimi zabo navyo si byiza cyane gose mugabo ubuzima bwa misi yose twariintegra ko hariya ni igihugu c'abaturiste deja ko abanyamahanga turaruta bene igihugu baho. Kuvuga rero igikuru no gukurikiza amategeko tashizeho amategeko yutayarenze buri cyo kimwe n'umwene igihugu waho. Abanyamahanga muri benshi gusumba bene igihugu ba Dubai. Hari amakuru nanumvise ko umwene igihugu wa Dubai ahembwa nivyo. Bo barafite ama avantage menshi ibahema mugabo nk'akantu ntibari hamwe facture y'amatara n'amazi twenje usanga twarishe menshi tukabarihira. Leta rafise ingene yabiharuye abene igihugu ntibari hafi facture y'amatara n'amazi hama kandi ko yari bake barafise ukuntu bafise nka ministere yabo ya culture igerageza ko bagarda identité yabo. Iyo ministere rero yugize mariage umwene igihugu waho akagira mariage n'umwene igihugu waho umwe wese iramuha hafi $18,000 ari babiri umva baronse $36,000 kugira batangura ubuzima. Iyo ni mise yo kugira bagarde identité ntibaje kurongora hanze cyangwa kurongorwa hanze. Hanyuma bakongera bakabahana ahantu ho kuba. Iyo nzi gumari ya leta urashobora kwibamwo ubuzima bwawe bwose ushobora kubaka n'indi wawe ukayipangisha ukagumuba ngaha mugo iyo ubonye peut-être ntihagutse ku rwego uriko canke ugezeko urashobora kwisubiza leta hama akazoyiha uwundi ukacuja kuba iwawe. Ubwo n'uburusho gusa. Ubwo n'uburusho bwinshi ni bumwe mu burusho bwinshi baronka kuko bararonka akazi muri leta ku buryo ko no muri leta hakoramwo abanyamahanga. Iyo uvuga icarabu biroroshe ko baguha akazi haba mu ofisi ya leta canke no mu gisoda n'igipolisi. Aba officier supérieur nibo baba araba officier nibo baraba arabene igihugu baho. Sinuvuga icarabu nko mu gipolisi cyaho documentation yaho urasanga harimo abantu bo muri Uganda abantu bo muri Chad abantu bo muri Sudan
Ubuhindi, za Pakistani, Somali, sifyuko buvuga icarabu gusa. Wow. Urumva rero umwenegihugu yaba yamaze kuronka akazi kera. Umva biba bikomeye cyane. Niba bafata amadeni bashaka gukora nka business, leta niyibavariza ingwate abari leta ko ari umwenegihugu nibavariza bakapresenta umugambi muri banki hama bakagenda bakawukora. Umbwiye ico kintu cyo kurongora. Nibuka abahungu bacu ngaha. Bo babwira ko umwe wese aronka $18,000. Uburundi twoja tungana n'umusenyi no kwitanganya ikabarundi. Fatiye ko batubwiye kuvyara ku buntu turagwiza abana. Kandi niwo mugambi tuwumva. Ariko bakeneye kumenya nuko muraje ico gihe mwarasangira abarundi ndazi nimwe ari bwabe benshi cyane. Ariko ico gihe kijanye na social mwasangira gute mwabana imanza nziza nambi abafise ubuzi n'abadafise ubuzi mwagerageza kuzuzanya gute ico gihe? Kuri yo social ico gihe n'uyu munsi nta tandukaniro rinini rihari kuko abarundi biri mu mico yacu. Social ni ikintu dukorako cyane rwose. Wanashaka niyo tuji no mu karuhuko ikintu ca mbere kituryohera niyo affection sociale, kuba uri kumwe n'abantu uganira n'abantu kiba ari ikintu ciza rwose wumva ukumbura. Ni Dubai rero nuko tumeze. Hari manza turazitaba iminsi mikuru cyane cyane nk'umunsi mukuru wa independence tuhimbariza rimwe igihe cyose, iminsi mikuru y'Eid, iminsi mikuru arabagize mariage, eka mbere n'iminsi mikuru n'imanza mbi nko kubura umuntu biramaze gushika turabura abarundi hariya twama dufatanye mu nda tukaja ku kiriyo tugashigikirana. Mu misi yeze nama nabonye abantu kuko Dubai nayo hantu hambere maze kubona ugwaruka muri kino gihe ukuyemwo ko baharaye Serbia mu misi yahera. Dubai iraharawe cyane. Umwe wese azitwa akora cyangwa ofisi utwarangura aragenda. Mba nkene kumenya ubu hari ugwaruka rumwe rwirirwa rurahendwa rubwirwa n'abayitwa ko bari bamwe bakababwira bati ingo muri Dubai nakuronka akazi banza burarungika amadolari $5,000 uzoshika usanga nagutegura vyose. Umwe gwaruka gwashika ugasanga umwe bakurana ari hariye yararubeshe ugasanga ariko barazunguruka. Dufise uburero bwinshi vuba zobona n'ibiganiro. Mbega ayo makuru mu yaronka mwebwe usazwe murongo ya diaspora iyo bishitse nimba muhora yaronka muca mukora iki? Amakuru tuyaronka menshi cyane gose nizo manza zamazaje ari nyinshi gose tugafashanya nabo mu buserukizi bw'u Burundi kugira ngo tuzitorere inyishu. Mugabo n'ikibazo kigoye kurumva umuntu yahenzwe na mwene wabo, umuntu ari uwagomba kumukiza ariwe yizeye akaba ari we atamuha amakuru akwiye vyuza kubimenya haramaze kuba trotara. Nico dukora icambere mu guhanura kubuza iyo ngendo ko atari kwakira umuntu kwemera umuntu kwaza kumufasha ibinabiriya cyari kibazo. Mugabe iyo umuhaye amakuru ariyo nimba ushaka kumufasha biba ari vyiza cyane gose kuko nayo makuru nyene akorera ko akaza yiteguye mu mutwe. Iyo ufise amakuru ari clair ibindi biroroha. Mbere tukaba tubona basaba yuko hari abantu 3, 4, 5 muzinanye babaze bose kugira uronka amakuru ari variye, amakuru atandukanye wumva bakubwica ukuri kumbure n'abaguhenze. Hanyuma bishobotse bikugoye barashobora kubaza haba twebwe muri diaspora dufise komite ya diaspora, barashobora kubaza no mu serukizi bw'igihugu, barashobora kurondera no kuri Google bakabona website hariho nimero zabo bakababaza amakuru bakeneye kuronka bakaza bafise amakuru akwiye. Iyo ufise amakuru akwiye aho ugiye biroroha. Hama bo nabo bakora guco tukabasaba ko bokwihanura bakikubita gashi kuko iyo umuntu umuhenze mu mahanga umushize mu ngorane nini utazi kumbure ko nayo yaje ava atazi n'ingorane yarasanzwe afise we yaribaza ko aje kurondera inyisho agasanga agiye mu bibazo binini kuruta. Umuntu mwarakuranye arakwizeye arabona ko ateye imbere ahure azi ko uzomufasha nawe ashika ugeze cyangwa arenga. Niki kintu gifata abo bantu bamwe bagomba kumaramaza bamwe mu Barundi baba Dubai ugasanga ariko arabesha imiryango ya bamwe mu bantu basigaye i Burundi ugasanga urisha gatonga zingwa aje kuzofasha umuryango kumba muzanye mu bibazo Dubai. Bibaza ko ari kiye kintu gihindura imitwe y'abo bantu bakibagira. Bo icambere nuko kera hariho wahoze arongoye Burundi nyene cubahiro nyakwigendera Petero Nkurunziza niwe yakunza kuvuga, hari umugani yakunza kuvuga ngo umuryango abo mwakitukisha.
kuvuga biri individuel. Hanyuma ico kintu baba bakoze ariko si ikintu kiba ari ciza ko abantu tuguma dukeneraniye. Uyu munsi ushobora umuntu kuza akakwakira uri Dubai, ejo Dubai nawe bikanka, ukamusanga muri Amerika nawe akakwakira, ukagaruka i Burundi ugasanga nawe yari yesitaye i Burundi, kandi ubu turavuse bwinshi, ugasanga i Burundi vyarakunze akakwakira akagufasha nawe ukiintegra, canke naho uramwakira uyu munsi umengo hari ico umurushije, uri imbere, hari ivyo utegera kumurusha, canke hari uburyo ufise kumurusha, ejo canke ejo nawe ugasanga yaraduza ari hejuru yawe, ahubwo nawe ukeneye ubufasha kuri we, canke ukeneye impanuro kuri we. Rero ako kantu iyo abantu baza barakibuka, hariho ibintu bimwe bimwe tuba tudashobora gukora iyo wibutse kubera ako kantu. Ariko ntibagire nyene abarundi baba bari Dubai canke mu bindi bihugu vyose turi chantier y'abarundi bari ngaha, ni turi abana abandi barundi bari ngaha, ni bavyara bacu, ni bavyara bawe, ni bashiki bacu, ni basaza bacu. Urumva ivyo ubona vyose biba bishobora kuba ngaha, naho nyine biba bishobora kuhaba, kuko umva haza abantu bahuriraho mugo bavuye mu mico itandukanye no muri kategori zitandukanye z'ubuzima. Hari ubu arasanzwe abayeho muri ubwo buryo ngaha, hariho uba yari umudandaza yahomvye, hari uba agiheza ishuri atana kimwatsi, hari n'ushika hariya ntakore, hariho ibintu vyinshi vyo kuryoha, ugasanga ari muri ambiance cane gose irengeye uburyo afise, akamara mu bibazo vy'amafaranga. Ico gihe rero ni bene ako usanga wewe ari ico wamwizeye kugira gufasha, ugasanga biguye mu kinogo. Dusigaye dufise abarundi baje Dubai kugira bakore ikintu co guhakinga gusa, bibe bakoresha uburyo bwa internet. B'abarundi mu minsi ngira mwarabonye ko harabafashwe, mbega ajya makuru mwarayamenye mwebwe nk'abari muri diaspora, mukora iki kugira ngo mwere izo nzira mbi zituma mwe batukisha igihugu cacu, canke inzira zituma ishusho y'igihugu imera nabi? Ivyo bintu umuntu bimurinde kare imbere ko aja kubikora. Nta yindi pouvoir dufise twokoresha kiretse guhanura. Ariko umuntu wese urazi ku mutima nama abari wari wazi ivyo akora n'ivyo adakora. Amategeko y'u Burundi arabuza abantu kwicana, mu basanga hamwe umuntu yishundi bapfuye itongo canke bapfuye ikindi. Ariko rero ivyo bavyiza kurondera ubuzima mu nzira nziza. Icambere nuko abantu ngaha biga imyuga. Turabona abantu benshi baza gukora hariya, akaza hejeje ishuri atamwuga n'umwatsi, naho umubaza ivyo yize umenga ntabisobanukiwe, ntazi ururimi, hariya bakoresha icongereza n'icarabo. At least gukominika naho amaverbe toyakonjiga mugabo ukaba ushobora kuvugana n'umuntu mukumvikana. Ivyo vyose atana kimwe nta mwuga uzi, nta rurimi uzi, ariko ujuje gushaka ubuzima, ubwa mbere intanga itegezo kugorana. Ucyuhara nuko n'umuntu uhere umuntu yakubesha yakwiye ngo yakurondera akazi canke azokurondera akazi. Kurondera akazi bwa d'abord umuntu n'ikintu kigoye, kuko kurondera akazi bwavyo n'akazi. Tuhereza kugira ama CV ukagenda uyadepoza hana hariya, niho ngaha mu gisagara ca Bujumbura. None muntu yokubwira ngo uzunguke muri ville kuri Avenue de la Mission deposa CV, urogere uje kuri Avenue de la Amitié. Edi muri ko muratubwira, ariko mbakeneye kumenya ibi ni ibintu kenshi bibera mu matelefone. Mwe ndazi mba mufise ingene bigenda. Uwo muntu ariko araganira n'umuntu wa Dubai, kenshi ibi bintu biba gute kugira umuntu usange baba bamukoreye ko nkuko? Ni ibintu bigoye cyane kubera ni ibintu usanga abantu ari hagati yabo, abafrere, abakuze, abasheri n'abashushu, ugasanga bafite ibintu byinshi bahurirako, hama bakaba bivuganye gutyo, ugasanga kenshi kibitera ni handi hariho abantu baba bariyo atakazi bafise, cyangwa ugasanga anashaka gukora aguma yicenga hata kintu ubona akora gishoboka, ati hajitume, ugasanga umuntu abi Dubai atagomba gukora. Mugabo ama bills nahagarara, no kuvuga aguma akeneye kubaho, akeneye kuriha haba, akeneye gufungura, akeneye kugura internet, niba bafise imodoka agendesha akeneye gushiramo ibitoro. Ivyo vyose rero ugasanga wewe hari n'abantu akubwira ibintu biri cheap, niba visa nk'akarori gugwa $100 akabwa ko ashobora gukora nko kuri $80 peut-être. Ugace wumva ngo wakurikiye vya cheap ko yaharuye ko yarakeneye ayo $80 canke nimba muri 10 yarakeneye $100 kintu yakoza, uciye ukorera ko ivyo bishusho ngo bakubwiye amahera make, ugasanga rero niko winjiye mu ngorane, wa muntu yamahera agaca akoze ikibazo yarafise akabaza agikura mu nzira. Ariko nibaza ko atari benshi abo bantu bariho
mugabo abenshi Dubai n'abantu bagiye guhangayika bagiye gukora bironderamwe inyishu kandi n'ibikorwa bakora ngaha mu gihugu biraboneka urabona ko benshi usanga ko barubaka amazu yo kubamwo benshi usanga afise akamodoka batunze imiryango nayo abandi rero twavuga ngo umuryango wo mwakitukisha mugabo barahari nta nyambi buragahonzi kaba kadahiye. Umuntu agiye Dubai yotera imbere gute vyoroshe? Nugukora ariko ikintu ca mbere turasaba twarabonye ko bashizeho n'ishure ry'imyuga hari Rusi mu Karusi nageze ko niko kuragirana ikiganiro na nyene cyubahiro umukuru w'igihugu hariya twosaba yuko nari rya shure wozoritemberera abantu bagende biga imyuga urasanga umuntu aje yarize amashure mugabo ugasanga nta mwuga n'umwe azi gukoresha amaboko kandi ugasanga amashure yiwe yize amaze nka segondere gusa maze segondere ugacura hariya n'abantu bize muri systeme y'icyongereza bavuye muri Nigeria bavuye muri Ghana bavuye muri Kenya bize kabisa bamaze na university ugasanga nibo muhuriye gusaba akazi gasanzwe ugasanga bagiye imbere yawe kubera ko wewe nta nakandi kazi k'amaboko ushoboye biragoye kugira umuntu akubwira ko uje gukora muri hotel usasa ibitanda n'igitanda uryama kudashobora kugisasa umuntu aguye uje gukora muri restaurant woza amasahani n'isahani uriye ko muhiri wawe udashobora kuyoza ari imwe numva ukaza ucugakora gute mantazi kumwa ntashobora kubura akazi muri salon de coiffure ko kumwa ugasaha abandi bakora muri construction ugasanga no muede maso mugabo kubera ko kazi yagiye akaza gashoboye akabaha gatunga umuryango akiteza imbere birakunda hari hayo mahigwe rero nuko abantu bo ya profita hama kandi bakitegura bakiga imyuga nico kintu numva no hanura kuri bisigura ko abarundi benshi hari abatunzwe n'umwuga yifise umwuga birafasha kuko urumva utari kurakora akazi k'ibyo wigiye uteza gukora akazi ukoresha amaboko. Wow, uko tubwira ibintu bikomeye cyane mba nkeneye kumenya turabizi yuko atabuzi biko buraboneka ku bahungu hari ariko abakobwa ubu bari kwararonka ubuzi bwinshi uzumva ngo hari umukobwa aronsa akazi muri Emira bijya vyovyo mu vyakira gute? Nukuri nta buzi bubura umuntu uza kuvuga nta buzi ko buraboneka abari karakubesha ubuzi biko buraboneka no kuvuga ubuwe ubuzi bon muri Emira harabagenda bagiye kuba bayaye n'ubundi buzi bw'abakobwa bw'amaboko cyane ubuzi bwo mu nzu babugwiriye nivyo ubuzi bwo mu nzu burakane nk'abarabu barakunda gukoresha abakobwa cyane kurusha abagabo yaza afise umuryango nigakemera ko hari umugabo aje gukora mu nzu yiwe mugabo hari ubundi buzi nabwo busaba inguva abagabo bakora babajamwe edere n'abarundi benshi ugiye kuraba majorite nivyo haraba muri ville nka kujya ko kuri bata ariko abenshi masi y'abarundi benshi abi Dubai bakora ubwo buzi bw'amaboko kandi nabagiye bafise ubuhinga ku rwego hejuru nkuno kumenyesha ko hari umurundi akora muri iyi systeme ya telefone ni nka ona mob canke lumitel ni kuvuga niwe yaje kwestara 5G umurundi muri UI ivyo yarabikoze mu bihugu by'abarabu za Qatar, Kuwait, Bahrain na Iraq. Turafise n'undi akora muri Etisalat nayo zonyizo ni kampanye zikuru za telefone. Turafise n'umurundi atwara Uganda Air country manager. Nukuvuga rero yuri qualifié hariho opportunité nyinshi zo kuronka akazi gatandukanye. Turafise abandi bakora no mahoteli akomakomeye naho usanga ari umwe byasaba ko tuba turi benshi kufatiye nko kuba Nigeria n'abakenya nta hoteli wabo genda gusange batariyo. Nuko hakabona abandi rero benshi baza atamuga numwe bafise. Nuko rero boza baritegura kanza karonka makuru akwiye nukuri abatubajije twebwe turabaha ayo makuru bakeneye kumenya. Hanyuma akabaza n'abandi batandukanye kugira ngo nk'inkuru iri equilibre hagiye ashobora kumbaza ivyo ntazi canke muri domaine ntatahura neza mugo ndamubwira iko ndacumva akabaza n'uwundi baje abantu batatu canke bano bamaze kugira ide hama ugahitamo ariko icambere biforme mu nyuga ubuzi ukoresha amaboko buruzuye burahari. Turi mu gihe watubwiye ko Dubai wagiye ari igihugu kiriho kiyubaka n'ubu mutubona umenga kiriyubatse kiraciyubaka. Uburundi turi mu gihugu gifise imbona kazoza kiko kirubakwa ku mpande zose ngira aho waciye urabona ama estate turabona ku mpande zose ko barundi bariko baragerageza
guhindura ishusho no kuja ku kivi. Beka Burundi burashobora kuba Dubai? Why not? Nta na kimwe kidashoboka kuko iyo usubiye inyuma mu myaka nkiyaza Dubai yatangiye kuba develope muri ane 70 75. Ico gihe twari kuri level imwe n'u Burundi, mbere havuga ko twari turi imbere yabo. Nibi wabo byarashobotse, niba hari ibindi bihugu twofatira ko akaroro vyakunze nka za Singapore n'ahandi, ni wacu birashoboka. Bisaba gusa ko dukora n'ubwira kugira ngo tugende mwijya mbona kazoza nyene cyubahiro umukuru w'igihugu matwigisha dusigurira, badutumiye ko mu manama ya diaspora batubwira muri 2040 dushike mu gihugu cifashe 2060 igihugu giteye imbere. Ivyo rero kugira byose bikunde nuko twese dukora, ntihabeho umuntu yicara kubera ko ari mu vyara wa Juste Gaël azogenda kujyaho canke ari umwishwa. Oya, umwe wese yumve ko hari akantu agomba gukora kugira abeho. Iyo urakora rero uri kurateza imbere igihugu. Hama abafise uburyo nabo bakreya ama industry, abandi nabo batabishoboye twarabonye nk'ibijanye nka paeje yashigikira urwaruka bige kwishira hamwe. Nibaza ko ico kintu ari ikintu ciza cyane gose kandi gituma iterambere ryihuta, ariko twongera gusaba ko twokora amasaha menshi, twokora bishobotse 24/24 kugira ngo uwo mwanya twatakaje cagiye twari mu bibazo, cagiye twari mu ntambara, turekipere mu kwiruka. Kuko deja ibyo bihugu bindi nka Dubai umunsi biriko bikora 24/24. Twe dushaka kuba nkabo duciye dukora igice cy'umunsi, urumva naho tuzoshikaho bageze uyu munsi bazo bageze ahandi kure. Bisaba rero ko twiruka cyane kugira ngo tubandanyane urugendo nabo. Kugira ngo tubandanyane urugendo nivyo, kugira ngo igihugu kigende mu muvuduko haro replayable nivyo. Ariko mbankeneye kumenya bega mwebwe muri mu diaspora atandukanye. Nivyo turabona inyubako, ariko muri ko muravuga ayo masaha bakora nuko bafise amahinguriro menshi. Mu Burundi nta mahinguriro menshi tugisigaranye. Bega ruhara mufise no gwa kugira ngo mwakaza abarundi benshi, akazi kamaho kujya twumva za Verundi n'izindi abarundi bavuge bati turagiye ku kazi. Turabe yuko nibi bavuga ngo twagwiriye byo nagabanuka, rega umuntu ari ku kazi ifo na rimwe ibintu byo kugwira biragabanuka. Ataharusha naronka umwanya wo gukora ibikorwa muhira. Nivyo cyo kuravuga nico mugabo burya amayindisi turakeneye cyane gose. Yego. Kandi ntituyakeneye gusa kuba diaspora n'abarundi bariko barakora ibindi, kandi turabona ko bari benshi bariko bakora amahingure. Mugabo bakora amahinguro d'abord a produire ibintu dushobora no gushora hanze. Dukoze amahinguriro a produire ibintu dushobora gushora hanze, turonka nabo mahera y'agaciro n'ibindi byose bigaca vyihuta. N'aba diaspora rero tubikoze ni byiza cyane kuruta iyo twishize hamwe ho biba byiza cyane kurusha gukora ibintu individuel. Kuko gushika aba diaspora bose usanga umwe wese afite utuntu akora, mu gasanga two tudukora umwe wese ku giti ciwe, ariko iyo tugiye hamwe dukora ikintu kinini kandi kiboneka. Mugabo haro n'ahantu leta itegeza kuduherekeza, amahoro arahari turayabona, umutekano kugira abantu bakore mwijoro, ni amatara twaragiye mu manama menshi duhuriramo n'umushikiranganje ajejwe amasoko ntanga nguvu. Yaratubwiye ko hariho ingomero nyinshi ziriko ziraherahezwa, aratubwira harimo no rugomero ruri ku Rusumo dusangiye n'ibihugu menga bitatu. Bavuga ko tutazoza kugira ikibazo c'amatara, kandi nivyo biraboneka ko n'amakopire yasa nk'ayari karahera yagabanutse ku rugero runini cyane gose. Ikidezo twibaza ko igerageza ivyo rero bituma iyo hari amatara habona abantu bashobora gukora mwijoro. Iyo bakoze mwijoro bwa bushomeri buca bugabanuka. Hariho ikipe ikora mwijoro n'indi yiryamye bukeye nayo igakora. Abo biri barakora mwijoro bakaruhuka bukeye. Ico gihe rero bica bituma umwimbu wiyongera. Iyo umwimbu wiyongereye igihugu kiratera imbere, abantu twese tugatera imbere, turashikirwa. Kukijanye no korohereza twari ku mapiyarape
ku bijanye no korohereza abashoramari mu gihugu mwebwe ndabizi ntihabuze imigambi muri ko murarangura mu gihugu mubona vyo bimeze gute? Vraiment turashima cyane kukungene mw'iyi minsi leta dufata nk'aba diaspora yuje yabuze igitoro mwenyene ntimwatonda oya n'abandi baraba uyu umuntu aje kumara 2 semaines ugasanga aje kumara iminsi 10 cyangwa 15 kumuhaye litiro 30 cyangwa 40 kugira sirikire biba bikere ko we aciye akirindira byumva byasaba ko asubira inyuma atarasirikira ngo abone igihugu. Vraiment baradufashije mugabo sico gusa kuko eho tugiye ma service yose haba muri banke haba muri immigration barashizeho gishe muri immigration y'aba diaspora mbere tukaba duhimiriza abarundi benshi kwisi yose aho bari hose bige kwegera diaspora international ko turagira amanama ariko ukabona ntibaje bose harabo turondera mutigera ubona abo bose twifuza ko baza kuko naho nwa diaspora ya Dubai baheruka no kunyizera nja mu nzego za diaspora international mu basage tuza turahanura comité executif yato ivyo rero icivugo bashizeho ni diaspora yunze ubumwe diaspora idasinzira diaspora iri kirakora urumva rero ni ikintu gihambaye y'abantu bagiye hamwe n'abagize ikibazo mbere yo muri hamwe biroroshe gutorera inyishu naho utashoboye gushika ngo dodore muri hamwe abandi baragufasha sirtu yaciye nko mu nzego za diaspora hari cyakugoye muriko murabitubwira turi mu gihe uburundi turiko turaraba ingene muri imyaka 15 isigaye tuba igihugu cifashe bega muravye ubu turi ku Eden Garden murabona ibibanza vy'iratiro aya ma beach n'ibindi bishobora gutuma hinjira amahera mu gihugu ko tuzi ko tourisme ari itunze Dubai cyane gusa urabona nk'ahantu turabona ingene hasi urabona ingene hashashije habe ni image y'igihugu cyo kimwe n'ahandi hose nagiye kuri Van Beach nagiye kuri Road Beach nabonye ko naho nyene amazi yari yabatembwe ko hasubiramo ahantu haryoshe ni henshi eka mbere sino ngahambwe gisagara ca Bujumbura gusa ejo muri je nagiye kuraba umupira mu Cibitoke Buganda naherukayo kera urabona ko stade abantu buzuye baje kuraba ikipe yabo yari kirakina urabona yuko hari ibintu nabonye sinanzi ko umucopo ba mu bwiza gusa sanga kwiyara hari imicopo hari inkoko bariko barotsa ku migeto nta handi naye bwabone mu Burundi kandi hameze neza baranigiza ni hafi y'Ibujumbura mugabe cyantangajije namwe abajournaliste murafise akazi kanini ko kumenyekanisha ibintu biri mu gihugu nasanze umuntu twari twajanye atazi ko mu Cibitoke hari ikiyaga rega ntaho pembeni ya stade hajya hirya hari ikiyaga citwa Dogodogo ngo ivyo ntavyo narinzi kabisa vya biyaga byose byo mu Kirundo abantu batabizi mbaro birasaba ko muza murajayo muhaga ama reportage ivyo byose birafasha muri tourisme ariko ico ni ikintu vraiment mukeneye ko bashigikira kuko twama nkatwe turi hanze ikintu ca mbere kitumara irungu no gukurikirana ibintu biba mu Burundi haba kuri RTNB haba kuri mwebwe turakurikira cyane umukubito turakurikira za Sara Nviba na harama ayama online channel TV zose turazikurikirana bamwe bose ibiganiro baba bashizeho kandi biratumara irungu kandi bituma tubona igihugu cacu aho kigeze hari ahantu tubona nkaha je natanguye kuhabona abantu bariko baraherekana ku marezo social naho narinzi naye navuye no hatarubako ahaturi urumva rero ni ikintu mwamwe ko murakora gifise image nini nka ministere ya tourisme irakwiye kubaherekeza mbere bishobotse gashiraho nka prix y'umujournaliste ya promotinze igihugu buri mwaka bagashira agashime gakwiye ku buryo uwo mujournaliste yakoze ico gikogwa akabu wa mbere ushobora gusanga aciye ashobora kugura ekipema yiwe yose professionnel kuri yo prix bashizeho navyo nyene biri mu vyatira ingenzi kandi bica bituma n'umwaka ukurikira abandi baca bagira ingufu nyinshi umwe wese akaja kudekuvra ibintu bishobora kwatira abantu ibintu bishobora kugira akamara igihugu twama tubona abandi bashira ama publicité ku mama y'ama equipe ku ma channel TV manini yo kwisi kugira ngo igihugu cyabo kimenyekana amalobi urumva rero tubanje gukoresha izi ngabire dufise mu gihugu nk'abajournaliste mugo namwe kabikora kinyamwuga
ntimubikore mukoresheje santima kiba ari ikintu ciza cyane rwose nuko tuba duse n'abasoze nakaye kamutera abarundi bari mu diaspora atandukanye narijya ababwiye ko ku madolari 103 isoko cugira umutahe wa akamutera abarundi baraguma hana baguma bitubaza benshi haba bari Dubai no mu minsi turi ino taranasubirayo baratubaza cyane gose ikijanye n'ivy'isoko ngene bashiramo imitahe ngene bazunguka turabishura bimwe byo dushoboye kumenya ibindi Fabrice tusanzwe tuvugana twaronka akaryo ko kuvugana kandi ibibazo adutumye turabimushikiriza duhinyishu tubibahe mugabo nibaza ko ari ikorwa cyane gose surtout aba diaspora bari hanze nabo nyene ntibaba bakize bose ntibafise amadolari bose hari n'uturonka nabo nyene ugasanga afise umuryango munini ari karafasha iyo umubwiye ikintu yungukamwe abona ko ashizemo umutahe nawe yunguka haba mu buryo bwihuse cyangwa muri kazoza biramwavantage kandi acumva n'ingoga kandi ico gihe n'iterambere ririhuta kurumva abantu benshi bashize hamwe mu nayo shiramo nkuko Fabrice yabikoze bagashiramo amahera make mu kintu naho tobiyo soko n'indi migambi yari yo yose usanga ari ikintu ciza cyane gose abantu iyo bakoreye ikintu hamwe kibateza imbere nuko nikiye kintu cyari ikintu tuvanga tutavuze ga nshinga ntahe Edikevo ikintu ca mbere navuze namwe sigura abantu yuko hari umugambi nako ndasigura abantu bavuga ati dufatiye nk'abarundi baba hanze dufatire nko baba iwacu muri diaspora yacu ya Dubai bishobotse nabo muri diaspora internationale bakabikora hariho nk'ikintu niyumviriye ndakiyasangiza abantu b'Dubai numva bagikunze mugo birasaba yuko tubanza tukaciga dukoresheje inzobere zikize kugira ngo ntumbe umugambi utanga ugeze hagati ufire hagati nko guhera gufasha aho uvuka ku gatumba mugo ugafasha nawe uri kurifasha twaravuze umugambi nk'uwo kugura inka amahera yo kugura inka ku muntu ari hanze n'amahera yoroshe umuntu ashobora nk'akarori telefone usanga dutunze ama iPhone usanga ari telefone igugwa amahera ushobora kuguramo n'inka 5 kubera iki mbega umuntu umwe wese atohera kujya musozi avuka agacimbiri usanga karimo bivana na hariho ingo 10 canke 20 ugiye mwako gacimbiri hajya nyene uvuka ukagenda ukagura nk'inka uha imiryango 5 ukumvikana yuko ivyaye ujya mwana wa mbere aba ari uwawe ucuhundi muntu ugira kabira baruwanye n'ijyanka we icakora arayigaburira akayiha akatwara umwavu ivyaye agatwara amata hanyuma we nawe ugacuzura ziha abandi batashoboye kuronka mahagacimbiri haragira usanga acambika mingo 10 canke 20 abantu bose barabahaye inka kandi ubuzi ko akurikira acacunga ujya wundi kugira ijyanka ntayonone bien sûr mukabikorana na administration locale kugira ngo ntihabe ntuhavuye umuntu aca yitwara ku macuniro umunsi nyene hama kandi urumva nawe watanguje inka 5 mugabo hari gihe hagera usanga ufise inka 20 canke 50 canke 100 ugaca usanga rero hariya wari uri uzura kuduhera duke tugura inka 5 uha abantu warahaye umusozi wose warahaye zone yose bishobotse na commune mubigize muri benshi haragera igihe usanga umunyagihugu wese afise inka abandi bafise uburyo baca bamenya ati turashobora kugira busheri kugira tubaga izo nka turashobora kugira leteri ayo mata batuyagurire abene gihugu ntibabura aho bayashora ivyo byose urumva n'umugambi muremure abantu biga ariko individuel umuntu ashobora gutangura kubikora mwako gaca rimwe ariko tubikoreye hamwe turi benshi bishobora gukunda no mu gihugu cyose abandi nabo bagashira imitahe mu bintu kugira amabusheri y'inkwavu ko nyene twasanze mu cibitoke bariko baradandaza ibrochette y'inkoko yose bayitungiriye ku mugeto kubera iki togenda ni muyinga dusange za nkwavu abantu bamaze imisi borora naho nyene haba bikora gucyo mu Kayanza uko nyene twese cha tudugira rimwe ubutunzi bwo badugira rimwe abandi nabo bakiga kuzishira mu maboîte de conserve bakazishora hanze tukaronka n'amadevize abantu bakunda kuba bariko baravuga cyane gose ko yabanye kuboneka ndagushimire cyane nababwiye nti numwe mu barundi bashoboye guhindura ubuzima baratera imbere bashitse Dubai muravuze uko yo bakubeshe
oya ndiko ndastrugglinga n'ubu ndacastrugglinga ni mu barundi bacirondera mugabo ahantu hose tuba turi turashimira Imana kuko ntitwoba ba mbere ntitwoba n'abanyuma twama turi hagati na hagati mu bandi. Amen. Urakoze cyane. Murakoze cyane gose. Ugashikira abantu bari Dubai babwira ati era arabaramutse. Iyo ntasho iyo ndamutso irabashikiriye neza natwe turamukiriza abandi tashiye kubonana mu minsi tuba tumaze mu karuhukino. Yego. Hama twifuza ko mubandanya mutera imbere ejo canke higiye ejo mukaza muradusanga ku kivi ivyo turiko turababwira namwe mukavyibonera. Ni kuri aho dutumira. Twitege ko vuba tuzobabona namwe mwaji Dubai muko magiye ama reportage muri ivyo bihugu. Neza cyane. Nuko reka tubashimire bashimaye ivyo murimo. Murabana natwe. Itambero mugaza mbese biranagwaza ariko mwana yamutwereka kwa rukundo. Kuri micro ni Juste Gaël. Twari muri Eden Garden ndabwira ati bye bye, chance la vista. Urahushira umushuro. Hushura none.